Zambia se ri xiputsi xiboboli. Rwanda se ri xiputsi xiboboli. Rwanda se ri xiputsi xiboboli. Loko ri military rwandese nosso país. Isso aqui é Moçambique, não é Rwanda. Rwandese fora. São os brancos aqui que não conhecemos. Hini valali, leti ku dzava zonga ni xingondo lexi. Hayi ti ku dzava Xina kwa hi vativi lava. A va Rwandese. Tivi leswi. Jama Rwandese mamuka. Diretamente de Bobona, população da Exportação, os Rwandese. Yes, mwiriwe na mwaramutse bivana umwe wese aho aherereye mwe muko muradukurikirana muri mu mpande zigenda zitandukanye ico tubifuriza na maganeza amafaranga ituze netekane mu miryango yanyu mu miryango yacu muri rusangi ndabakengurira ndabashimira mwebwe mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro vya Flow Podcast TV muri mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi muri mu karere ka EAC Afrika Asia Amerika Oceani Iburayi eka no mu furuka zine zose zigize isi makuru yacu nkuko mubibonye muri kano karere sigatangura ni abanyamozambike nabo muri Mozambique bahagurutse basidukanye n'iyonka biyagiriza igisirikare biyamiriza igisirikare c'u Rwanda aho bariko barakibwira ati taha iwanyu mu Rwanda tuvireho subira iwanyu mwabinwa amaraso mwe mwabicanyi mwabasogosi aya n'amajambo ariko arakoreshwa mu mavideo agenda atandukanye iyi ni imwe mu video twashoboye gukoresha kugira mutahure k'ivyo tuko turavuga bifise ifatiro atari bifondano kumbure moja ngaho mukiyumvira ibi Flow Patriot avyikuriye mu mutwe canke n'ibintu afonze kumvo zuko hari amajambo menshi hari cuka kibi hagati y'ubumwe bwa Burayi leta zunze ubumwe za Amerika n'igihugu c'u Rwanda ndavuga cane ku gisirikare cha RDF kiriko kiraca mu bihe bitoroshe cyane aka karere rero ndagatanguje kugira mutahure neza na neza ko ivyo canke promesse Flow Patriot yabemereye ari yo yamagira ko nabemereye ko amakuru atagira fact atagira ivyemezo nzopfa ndabaza uko niko vyifashe rero muri no mwanya muri Mozambique tutitaye ku tangazo rya Ivona Makoro umuvugizi w'igihugu c'u Rwanda canke kurindi tangazo Olivier Duhungire hasanzwe ari umushikiranganje jejwe imigenderanire y'igihugu c'u Rwanda n'amakungu ibi byose turaje hamwe tubiterateranye tubirabire hamwe ni giki kigiye kuba kubera iki bino biko birashikira igihugu c'u Rwanda kuri no muvuduko udasanzwe amakuru ni menshi cyane gumana na Flow Patriot gumana na Flow Podcast TV reka tugaruke rero mwidonido ryano makuru yo mu gitondo cyo kuri no wa Mungu nigenekerezo rya 15 ukwezi no kwa gatatu umwaka wa 2026 kaze mwidonido inyuma ya kano karuhuko. Nongiye kubaha ikaze bakunzi ba Flow Podcast TV mukize neza gutumbereza agashinge kuri Flow Podcast TV kandi ntimwihenze makuru rero reka tubanze twogere canke twisunge ibiriko biraba ku gihugu c'u Rwanda cane ku gisirikare ca RDF ibinyoma vyinyegeje mwitangazo Olivier Duhungirehe ahejeje gushikiriza eka asa n'uvuguruza n'itangazo ry'umuvugizi wa leta bimeze gute ahanini mu gihe hiriwe amakuru akwirakwizwa ko Ivona Makoro yashikirije amajambo benshi mu Rwanda avuga ati ngo akakaye ariko akongera akagaragaza impungenge n'ubwiyemeze nkuko bisanzwe hari hakurya akanyaru amajambo yabo canke ibikorwa vyabo vyubakiye ku binyoma twogere cyane ku majambo ya Ivona Makoro kugira tuze kuyahuza n'itangazo rya Olivier Duhungirehe muze gutahura ni giki Flow yashatse kudushikanako muri kino gitondo cyo kuruno wa Mungu igenekezo rya 15 n'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025 Ivona Makoro yinamuye nk'umuvugizi wa leta y'u Rwanda aravuga ko amafaranga miliyoni 200 z'amaero bahabwa buri myaka ibiri kuko baramaze guhabwa miliyoni 40 nkuko intonde canke chronology bikorwa bariko barakorana na Union Européenne ha mujanye no kugarukana
amahoro ariko nicari igikorwa cyo kugarukana amahoro. Amabanga yose turabazaniye hano mumenye ko igisirikare cy'u Rwanda RDF muri mu Mozambique ntibari bagiye kugarukana amahoro, ahubwo baraba city canke bari bajejwe security y'ama izine n'ama industry y'abo banyaburayi n'abanyamerika, harimo zigira za Total n'ibindi bisata bijanye no gucukura ivy'amagaze naturel no guhingura gaze naturel hariya mu gihugu ca Mozambique, cane mu gace ka Cabo Delgado. Rero injyane canke ano matangazo y'agasakisaki ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda niki icambere coco ntibabeshe canke ngo bidadire nakababaro ntangere kubona izo miliyoni 200 buri myaka 2 bahora bahabwa z'amaero bahabwa na Union Européenne zabababaje cyane. Wisunze cyangwa gasesangura itangazo rya Olivier Duhungirehe ntuza kubitahura. Ivona Makoro rero yaje avuga ati ayo mahera nibayatware kuko aya mafaranga nta nico yaratumariye. Uyo ni Ivona Makoro, mbere akanarenza urugero akavuga ko u Rwanda ngo baravye ayo mahera babaha, ayo mahera na mahera bakoresha akarangira, hanyuma igihugu cy'u Rwanda RDF kibicishije muri RDF gisirikare cy'u Rwanda ngo bagaca bashira ko amafaranga ugegerera ngo yagwiza n'incuro 10 kuri ayo mahera Union Européenne cyangwa umwe bwa Burayi bwabashikiriza muri uwo mugambi bise ngo no kugarukana amahoro muri Mozambique, ariko ari uwo gucunga ubutunzi bwabo bampatsi ibihugu. Rero Ivona Makoro amaze gushikiriza ayo majambo, umwe wese ashe gutora calculatrice agaharura akavuga none nimba babaha 20 million ku myaka 2 z'amaero ugwijije na 10. Ivona Makoro avuga ni cabiba miliyoni 200 z'amaero. Ugaca wiyumvira kandi yavuze ati ngo mbega ngo atara mahera twongera ko ngo FOADIS n'abasirikare b'u Rwanda twagenda ko exposa ngo inyungu ntiyari ya Mozambique bo twagiye kugarukanira amahoro no kubacungira ivyabo, ngo mbega ngo inyungu ntiyari yaba bampatse ibihugu abo bazungu nyine akora bicara bakorana badufatira ibihano, ngo inyungu ntiyari yiwabo twe twari dusanzwe tunguka iki nk'igihugu cy'u Rwanda. Aya niyo majambo Ivona Makoro ngerageje kuvunagura itangazo yashikirije nk'umuvugire igihugu cy'u Rwanda, nk'umuserukiye Paul Kagame n'umuserukiye RDF, byose turaza kubirabira hamwe ukungera umuvugizi w'igihugu asigaye aza akavugira igisirikare. Mbega igisirikare cy'u Rwanda nta murongozi gifise, mbega nta porte parole kigira, mbega nta ma hierarchie canke organigramme igitunganijwe gute aho usanga igisirikare cy'u Rwanda kiko kiravugirwa n'umuvugizi w'igihugu canke kiriko kiravugirwa n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire. Ibi byose umuntu havyibaza ko ariko byose birundanirije canke vyegeranirije hamwe muri buno busesanguzi turiko turabashikiriza. Ivona Makoro amaze gushikiriza ivyo abanyarwanda benshi twagiye turavugana bavuze ati twicaye hasi Fleur le Patriote turakumbagara turatwenga turavuga none nimba amafaranga babaha mwaca mushira ko ayandi y'igihugu cy'u Rwanda muyakuvye ngo incuro 10 gukuba n'inko kugwiza incuro ngo muyagwijije incuro 10 ngo twashaka kumenya iyo mission vy'ukuri kumengera bababaje canke amafaranga umengo babatse arabababaje, nimba mwayahomberamwo ku rugezo runganuko mukayahomberamwo financièrement mukayahomberamwo no muri humanité canke mu banyarwanda mwagenda ku expose hariya kuri bari abateroriste muvuga none uguragwa rusanzwe ruvyungukiramwo iki. Kandi twaba tuzi tuyose ko ca gihugu tugome twihoze n'igihugu nta mugwiza atunga, nta muntu ubwa nta munyarwanda ku giti ciwe ashoboye gukora business ashoboye kuja kubera umucakara uyundi muntu atanyungu azobikuramwo. Ngo Rwanda rero benshi bagiye bararugereranya n'umucakara canke umu esclave canke umugurano, ngo u Rwanda rero kumbe gwari gwarabaye umugurano w'igihugu ca Mozambique. Nimba bari babaha 20 million, izo 20 million z'amaero ntigiri ico zibamariye mukongera ko amafaranga y'u Rwanda y'abanyarwanda avuye mu ikori mu yashu mu inkoni z'abadaso n'abasiti na ya masekirite ya Paul Kagame y'ijoro n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye bisanzwe bikorerwa hariya mu Rwanda. Nimba ngo ariko mwabikora mwegeranya amafaranga y'abanyarwanda bazira amavunja bazira n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye inzara na zafunga mukanda muyegeranya muyatwara hariya i Cabo Delgado mugenda gushimisha Union Européenne canke igihugu ca Mozambique sanze bwaricuritse canke bwarikomye. Nimba ngo igihugu cy'u Rwanda hoko ubishikiriza Ivona Makoro ataco bwa igihugu cy'u Rwanda cyara cungukiramwo ibintu none mwari mukorayo mukora yiki harandi mabanga yinyegeje
inyuma uko niko hiriwe imvururu amajambo n'amakomantere mu banyarwanda muri rusangi. Ibi rero bikaba vyaje gushimangirwa kuko Ivona wewe yavuga ati nimba mwugaye amafaranga turashoboye gufata ingingo zo gukura igisirikare, birashoboka ko igisirikare c'u Rwanda RDF kizoca kiva muri Mozambique. Olivier Duhungirehe bwagorovye canke bwagiye guhwibira iri joro rica rikera kuwa Mungu, bisigura ku igenekezo rya 14. Olivier Duhungirehe yarayasohoye komike ku rubuga rwe rwa Twitter aho we yaje adomako neza na neza aje navuga kuvuguruza communique y'umuvugizi w'igihugu. We azavuga ati nta vya ABCD nti ngo harimo amasupposition ngo igisirikare cy'u Rwanda kirashobora ngo nta vya kirashobora, ahubwo igisirikare cy'u Rwanda ngo gikiye kuva muri Mozambique burundu. Ariko acarashiraho akantu k'icizere canke akantu ko gusegerereza, akantu ko gusaba imbabazi canke akantu ko kubandanya yipfuza kugumayo. Yavuze ko givayo burundu mugabo acashiramwe kandi kantu